ikintu na kimwe ibindi bihugu byose bifise twe tutagira ndakibura, ahubwo twe turafise ibyo abandi batagira. No kuvuga yuko hasigaye iki? Kwiga ubuhinga bwo guhingura. Mbega mwibaza bwo tutabufise? Turabufise. Tubuse umusirikanyi. Umugabo arakura yize iby'ubutara karinda afata tweretse ubutare. Twebwe abarundi twobandanya twumvira, tukagira umutima wo kubona imbere, tukamenya ko Imana yaduhaye itunga, dufise umutahe. Ndababwije ukuri nta myaka myinshi zohera Uburundi mutabonye bwateye imbere. Iyi Rutana mbe ndabarotorera iyi ntizokwitwa ikomine, iyi muzobona yitwa igisagara. Kizoba ari igisagara gikomeye cyane ku buryo kitotwagwa nka komine Mpinga Kayove. Gitegereza kugira uburongozi bukomeye. Iki kizoba ari igisagara mu mbona kazoza. Je ndazi yuko mu minsi turambiranye muzobona tugira itegeko rigenga ibisagara, kikaba igisagara gikomeye. Nta na kimwe ngaha mu Burundi tudafise, nuko tutarabihingura. Imodoka ntikozwe mu vyuma, dufise ubutare bw'icuma. Hajya kuwa vyuma hizwe kujya kubera ikiganoze, kuwa vyuma hajya nta butare bw'icuma buri, niyo buri abacuzi bari bahari bacura. None wumva imodoka tuzozikorera si icuma gusa. Uvuze impuzu ziva muri ibi vyatsi. None si pampa ubu n'ibitomutumu vy'ibitoki bisigaye biva mu gitambara. Ubwenge bwarabaye bwinshi. Izi kamba buraya zivamwe amatapi, ikamba buraya mubona. Mbega mvuga ikindi giki? Nta na kimwe mufise ngaha. Ibirato, ishato ntitworora. Urazi urushato rw'urukwavu rero ngene ngo rukore ikirato ciza cyane.